dushaka uzogwaza abana bacu oya ryama gato oya ryama gato hapana bapima ngaha mera nk'umunama unamare kubwoba nta cuma reka ubwoba ufise ubwoba baramano ugoya agasida gatoya banza wumvirize ugoya agasida gatoya ibintu by'ibiro 60 banza wumvirize no ugoya reka ubwoba ugoya agasida gatoya gashobora gutuma ukunze abandi bakobwa benshi uzocigwara cyane bisaba rero cubahebwa umwana n'umukobwa umwe ufise wenyene wumvise ariko aguhevye uzokunda uwundi ariko ataraguheba we ntuzomuheba wavyumvise ucuyumva ndazura yizi kandi agupima gute wowe wagenera abakobwa banga wemera banga batanu ubu ufise wa gatandatu yego n'abandi uraciyongera n'abandi ugwaza abana bacu si oya reka rero tugupime oya reka tugupime wapi reka uburofa reka tugupime uratinya yego reka tugupime oya reka oya cuba canda kubwira ingene zo zorafata imiti oya byose bica bihe reka tugupime neza aha ndavyumvira mu guzwi kugwahise oya reka wapi banza tegano ngatwo oya giye rero kandi umenye kugwaya agasida gato oya reka nta sida umviriza gato umviriza giye rero kandi umenye kugwaya agasida gato oya reka nta sida umviriza gato n'abanigire mu ma business kwari kugira kubera ndonke abafana benshi kumenyekana nk'akademu nyene mbonye ari keza kurusha abandi niko nacyamvuga ati akanyene niko sawa ubu nsigaye ndabizi kera niho ntari ndabizi bezo navuga ati ibi nibiki ibi nibikumaye mugubu no kumuraba wonyene ndamurabye sinamuraba n'iminota 5 wapi mu mutwe ameze neza hinge gato ndabihe reka basi bihe tugaze yamfashe nkukunyene ukunyene hama gacuza n'umuntu cyane reka naho urumujama sino kwitaba STV, every story matters. Yes bakunzi ba STV muraho mumeze bien muri kumwe n'umuvuzi wanyu muri kino gihe ariko kandi ndabaha ikaze kuri STV ndabasaba kandi kwandaya mudushikira uko biri kose muri abantu bacu turabantu banyu nawe umushasha uje uyu munsi kugira ngo umenye amateka yacu uko ari kose yaba mabi yaba meza uramanuka hasi kugira ngo urabe ibyo tumaze gukora byinshi kugira ngo umenye ico turi ndetse umenye naye bavuze STV baba bavuze iki byo gufasha cyane kumenya abo uri kurakurikirana n'abari bo kuri wowe uri mushasha wowe nyine uri mushasha turagusaba kudushigikira mu buryo bwose bushoboka maze kubona kino kiganiro ukagikunda gihereza abagenzi bawe inshuti zawe ndetse n'ababanyi kugira ngo ibintu bigende fresh je ni wa musore wanyu wa wundi nyene akunda kugaruka kandi mu kubereka ibintu byiza ibintu bishasha uyu munsi rero jenze kuvura umuntu nje kuvura afise ikibazo kimwe muraza kukimenya gumana nanje jewe Dr. wanyu karibu boss umeze neza honyora hakwanze umeze fresh sewa kwe makapira kwanza jewe genda bizi byose genda azi byose none mpeza kapera kindirimbo yari yose kapera Oleg jewe ndakaze ugwego vuga izina nkwiriye ugwego jewe ndakaze ugwego vuga izina nkwiriye ugwego witwa gute rero boss nitwa William Promanirumva subiramo William Promanirumva umenye uri kurajugumira tekana ntaco ndakugenda ndagupima gusa ingwara kandi uragwaye sida nta sida ndagupime pima nayo gwaye office aba ex banga abaex aba batanu marurira wa mbere witwa Gerino gatowe witwa Gege inde Gege uyundi Raisa uyundi Sierra uyundi Esi undi Aisha bose nabi wawe ahebanye yego bose kwera ingeso zabo nabonye mwagenda n'abakobwa bo bose mwararyama oya ntitwaryamana byagenda gute twabari kugire gusa njyoherwe n'ikirori gusa nta bindi gusa nemeza abana mwisita mwagi kirori gutere duza kaje tukumve neza mwagi kirori gute twaratembera duza kaje ntaco bitwara twaratembera nkarondera nka Samire nkavuga ati no musi kweri nikuzana abana yego ubu nta mushero ufise ubu ndamufise
witwa Gege Grey. Ego. Gege Grey. Ego. Abahe. Aba mu Bwiza kugindwe. Munyabujumbu. Navuka. Nimvukira. Noro mvuki. Nanya ndivukira. Ukahe. Ngaha mu Kinama. Muri Muyinga kujya kabiri. Inomero 2 nyene. Wamatwa dusumira ku ishuri ngo byari bimeze nabi. Ku ishuri wapi nabanigiye kwirondera bu baby gusa. No kwicururiza ibintu by'iwanje by'ama business nyene. Wacuruzi kwiga ku ishuri. Gari bitumbura. Butumbura nkabwozi zishakoshi. Agafuko kanyuma akaba ariko sigazamwe amakaye. N'amakaramu gusa. Tugenda ukidandariza. Wakumwa byagenda ko ku ishuri bamwana cyane. Nacenda murega kwa madame. Ugaruki mu kanga. Mu gatandatu. Imyaka 3. Dubuye gatatu mu gatandatu. Imyaka 3. Nabanigire kwirabira baby ntiwambaza ivy'ibishuri. Umwana wawe none uzomuhanura yige cyangwa uzomuhanura nawe abihebe? Oya. Nzomuhanura yige kubera je ingeso nakuriye musono cyanda mujyana. Naye mfise ingeso yiwanje nyene mvuga ati ni wanje. Nawe nk'ubu mama wawe, plutôt umwana wawe wewe. Yogira ingeso nk'izo ziwe zo gukunda amababy. Wowe biryoherewe? Hasi no ryoherwa gusa. Sino mukubita cyane ngo ababare kubera nanjye mbanzi ko naba narabiciyemo. None nk'ubu. Wowe wadubiye mu gatatu, wadubiye inshuro 3 gute wari gukora? Pije n'abanigire mu ma business. Kwari kugira kubera ndonke abafana benshi kumenyekana akademu nyene mbonye ari keza kurusha abandi niko nacyamvuga ati akanyene niko sawa. We nta muntu numwe gize. Nta mukobwa yakwanye. Oya. Nabamfise amahera yenyera. Rero uribuka nyene wari umeze twibutse inkuru yawe ya kera. Kera. Kera naromo peti nyene basha cyangamutse mu by'ubuzima nta kazi nakamwe ntakoze kugira nyene ngome ndi gado. Warigeze kuja mu gisoda wo? Naragiye. Bica bigenda gute? Kubera nayo numva ingufu mfise. Ndajayo. Araba ukuboga. Nabona kuboko. Je kweri ni mukoja mu gisoda. Ndagenda muri skamu. Muri skamu ndagenda kweri hari mu wo mwaka uheze. Apana uyundi mwaka wa 2021. Ndagenda rero turakora ibibazo cyabazana ari byo mu ishuri kibazo. Naho kuzana ibyo muri 6e menize bacabazana ibyo mu 9. Kandi nawe tize mu 9. Kandi rero ho bagira n'ikibazo bace babisigura mu Gifaransa. Nanje naize kubisoma mu Kirundi gusa. Ndabura ibyo nkora ndahuruduka nibaza nibyasize makombe nibyo mu 9. Aze Wandika inyishu zasize. Mate 0. France 0. Kwera nimenyereye ibintu by'uburara gusa ni na sport kwiruka ho narabitoye sport baduha naratora. Sport barayitoye. Yego. None ndakubaza. Ari wimenyereye ibintu byo kwiruka wo mwavyagenze kwiruka hari mu gisoda. Baratanga ibintu by'ibiharuro kugira babone yuko uri umwana mu mutwe ufise ubwenge kandi n'ibintu by'amatize babone yuko byose nta nkoni bagukubise. Unebwe babona yuko uri umunebwe baragukubita inkoni nyene babona yuko ari umunebwe. Oya je sinari munebwe. Akantu wibuka mwigeze gushwana mufana madame murashwana karagaki? Kaho nyene nishinga kuba nisamara mu ba baby gusa. Nibyo business zibanje bitumbura haba ati we wapi we nacizova mu wewe uje kwishuri uje gucuruza jewe abakiriye baheze mu ishuri nkabona bose baguze na cyane iryamiye wabuheje gusa n'abamvise ba baby sanga banyimuriye amakaye yose bijya byose bagiye biga kwera babazi yuko ibintu nanje nza kuba ibitumbura ikitubakiri bishize umuntu akakwima amahera byagenda yego nacenda murega nacenda murega kubera ni naravuze ati burya rero bino bintu nivyo bintunze nta bintu by'abavyeyi mfise nta bavyeyi ufise oya bariho gusa ni hamwe umuvyeyi akuvana ruguru gacaguta kubera nyamba babona ubuzima kungene bumeze nawe rero gacupambana mugabo
kavuga ati reka basi nige nkora tuno tuntu gusa kwiga no gucuruza bino bintu inzira zibiri zarananiye mfise. rero curaswata ubu rero uri mu bindi rero nibereye mu bindi ndamenyana n'ababosi maze kuva mu mashuri nkora ibindi by'amazu nyene ndakora ibintu bijya byo guhereza umufundi bikoresho menyana rero n'abajya ababosi bebizu rero tuba tuno turakorera ubu rero nibo nkorera ubu ni sawa yego ubuzima ni top utubebe ugumako tubebe hari uwangara ko ngo jewe nta n'ibihumbi 10 ngo noronka ndamuha kubera bwabo boro bwabo tumbura nyene bwaba ari buto ngo nta n'ibihumbi 10 noronka mugabo ubu naho yoba ari jana naho yoba ari simu ya desa no yimuguri. wewe rumva ikirori cyawe none cyaherera hehe? Ikirori ntawe wabacisha ntawe wabatwara oya tuvuze ati ahantu nyene hari ikirori twaba twagiye no mudemu fresh tukavayo amahera aheze mu gitondo nazinduka inza guhiga yani kandi narayaronka. uvuze witwa gute? William Promani Room. William Promani Room. Yego. Tama ubu uguri wanyu ni he? Ni Ngozi mugabo je nakuriye ino sindahibuka. Yego. Wakuriye ino kuva ku myaka ingahe? Kuva ku myaka 8. Ubu rero bademu bo ngaha mu muji nyene urapa kubita imistari bakene? Nta waruguru inzi nabo ngaha mu gisagara. Ubu badaraga gute? Abademu. Kubita imitomo horo kubita twumva. Cyenda babwira ati burya wewe ndabona wewe kweri uri umwana wewe kweri uri umwana uhagaze neza itayi ni fresh. Yego nkavuga ati wewe ndabona twokorana we ati nakwemeye cyane nawe ntanyankira kubera kirakubona kungena imbameze nawe nambaye hano wambaye kunyene oya hoho imba nambaye nyene ukundi kuntu nyene uza kubona biruta. Mushiro warafise telefone? Abafise ntoyi mugabo shaka nze muri nto yarayifise. Yego nto yarayifise mu telefone gato y'umuvugisha kigani. Yego wafise amayite ho? Cyangwa gakoresha yagiye ku ishuri. Yego bari ku ishuri. Ariko uramufise arakwemeye akawo dufise yakurungi kikaryoshe twumvirize? Oya ni kubera akoresha telefone nto. Yego cyangwa ubu yavuye ku ishuri? Sanga ntiziragera. Yiga mu wakanga? Yiga mu 12. Aba he? Aba mu Cibitoke. Ibintu biragenda bien? Biragenda neza. Uramusoma? Neza cyane. Urabizi none gusoma? Ubu nsigaye ndabizi kera niho ntari ndabizi. Uri top. Umpaye bezo navuga ati binibiki. Ati binibiki umpaye. Mugubu no kumuraba wonyene ndamurabye sinamuraba n'iminota 5. Ariko ubu niwe nyene niwe yikura niwe abona yuko agize isoni. kubera umuraba cyane. Ngira ati ndaba kubera ikitandaba turaba n'iminota nka 10 ningahe turabe wowe urukundo aho urukundo nkundo kungenera ungana. Hagiye uri kuramusoma umufashe gute nyereka kandi ufate college umufata gute? Tuba turi kumwe ngaha nkuko naba yamfashe uku nanje uku kaca musomana kujya ku muzungu gute rero mubu dufate ko genda kurusha uburebure nawe nimba kurusha uburebure ucu bigenza gute nyambari nk'ahantu hadogeshe ndegaha kugira ture je nshaka ntunyengere umusoma ngo munyereke gusa ingene umufata je mfata kuyenyene umufata ufate ko je ndiwe tugaze yamfashe nkukunyene ukunyene hama gacuzana umuntu none umusoma ugira ukabura hejeje cyane turagumizaho gute nje ko ntabizi tuguma iminwe iragumana ko nk'iminota nyene ngaha oya turahindura tugahindukiza pe nawe arabizi guhindukiza yego nyina muba mwishimye cyane reka nawe urumujya amazino kwitaba ubu uri mwiswi
no gusinzira urasinzira. Biramaze gushika ugasanga wasinzira uko murasoma. Ha Arabiryosha canke nta vyazi. ababizi kweli. Wewe nawe wibaza ko ari ndabizi kurusha uwundi. Je kubera imba narabikuriyemo cyane. Imba ndabizi. Wewe wabikuriyemo. Kubera narahuye n'ububebi butandukanye. Bwagenda bunyereka ibitandukanye. Urumva ariko uzisanga uhuye n'utabimenyereye uramwigisha. Wewe niwe wamwigisha. Yego. Muri abo bantu bose mwagendanye. Bose warabasoma. Mugabo mbonye ntakwishimiye neza ingeso ziwe wari fo wapi sinagusoma. Mungiso dabakuzanira ikibazo. Banzanira ikibazo igipapuro cyose nka cyakindi nyene bakora mu ishuri kirehuko. Cyoze bw'Ifaransa. Bari bazi ko wadubiye gatatu mu gatanda. Babizi. Yenza kwikora nkora ngira ngo nibyo muri 6e. Kumbe ni bya 9e. Urakora si ashi. Wandika mu Kirundi banditse mu Gifaransa. Inge tuguhamagabiri urafise amakoto muhira. Ego. Sawuze kuyakaranga. Icyo ni igipapuro cha France kwanza. Cyabazana ikindi cya kabiri rero cya mate. Naho nyine 0. We wize nyuma y'ikibaho cyangwa wize imbere y'ikibaho. Tije nize imbere y'ikibaho. None hari iki ngo hari hirabu. Ngo ya wewe ntavyo wabonye. Kumbe bazanye byo mu w'icinda wewe yigiye gusha mu gatanda. Barazazi. Awati none hajya abo mbajije bajya turi kumwe ngo ivyo birakuvye. Wewe ati ntiwize. Wewe bakuzanire ucikora kujya nyene. Ibyo bakuzanira. Wewe wandika ivyo biri mu Gifaransa vyandika wewe wandika inyishu zo mu Kirundi. Ni umuntu uzoye mu Gifaransa je nabanzi yuko ni nka em cyane nka France nyene nka bijya bahora baduha nyene twuzurize gacha wuzurize kumbe sivyo Newe umuntu ninde yaguhanuye uje mu kwigira igisoro njewe je no umuntu nyene wo mu boss nahuye nawe kwera arabingira marandihira amahera arandondera impapuro nyene uramumara amazi wabona ibiguva ati ajegwe nzi rero yuko atari ibintu by'ubwenge kumbe je nzi ko ari ibintu by'inguvu gusa kwera isima imifuka ibiri barashora nje wa mbere ndawikorera wa kabiri bagashirako ndabati nabazoza niki amabido nawe twaranga amabido yafatanye nkuko kayaboheranya neza ndatwarane ndayaterura mu gisoda nzokubita tinze nzobemeza nagatize nyinshi nari kumbe ni ibintu by'ubwenge ngo urirofa wigeze ushika no mwanya wo gufata inko wige kurasa washika gute batabonye ufise ubwenge bavuga ati norofatwa yobwe banze bigaragaza yajya ku rupa babona ndabizi ubwenge bavuga gute baje bavuga ati irofa ntiyome ntiyore ngo tumara ahubwo yo cyana sara ati nta n'ubwenge bugira ntiyakemwisha baca bazana icyo ushoboye ngo urubuzi intware ruvumbuka ari igihunda baca bazana intuze baca bazana siporo ndayimenya muga nabaye wijana mu bantu 270 niko banasize abantu 170 urumva naratoye ngaho muga rero kubera nyene naho nyene barafisha sinibonyemo ngo mate na France 0 mugabo 19 ibintu byo kwiruka ibintu byo kwiruka yaratoye mugabo ntavyo kwemera kubera iki ibintu by'ubwenge ntabyatsi wewe umva wasanze hakenewe ibintu by'ubwenge mu gisoro kandi ibintu by'ingufu ego none wewe iri kuratera imito umukobwa akakwankira ucukora iki umukobwa anyankiye aho icyo nca nkurikirana cyo migu yunda ruta wa wundi tukaja duterana tugakundana nyene n'amafoto menshi nkaca ndungikira wa wundi cyane nkagenda nkamumwereka twabona tuyarakurusha inshuro zibiri ubwiza wowe rero abantu bari kwarakuraba ngaha ntibemera ko ukomeye wageneye n'abakobwa barenga batanu kubera iki kandi je ntitwaryamana oya kandi tutaryamana wumva no igwara pime oya reka ifatira muri byinshi gute
Jereka narabibonye byose kandi wose n'umuntu mu maso umengo urayigwa. Oya. Dupime. Oya reka. Je sindiyo jewe sindipima. Egera ngaho kwa dupime neza. Sindipima kuva. Reka rero tuyipime sida. Good. Kandi ndagupime bakubwira ngaha muri sida. Muri sida. Niho cumenya kugwa sida. Sida nayo nzi kwanza. Umviriza sida ni yangwa rifata. Ucuyumva ndazura yizi. Ndagupime. Good. Wowe wagenera abakobwa banga? Wemera banga? 5. Ubu ufise wa gatandatu. Yego. N'abandi uraciyongera. Nabandi ugwaza abana bacu sida. Oya. Reka rero tugupime hakiri. Oya reka. Reka tugupime. Wapi? Reka uburofa reka tugupime. Uratinya? Yego. Reka tugupime. Oya reka. Oya. Acuba. Canda kubwira ingene zozo rafata imiti. Oya. Byose bica bihe reka tugupime neza. Aha ndavyumvira mu guzwi kugwa isi. Oya reka wapi? Banza tegano ngatwo. Oya reka. Canda guhinyandiko reka ndakwereke. Wowe ushaka ugomba kugupfa none. Ego utabizi ukantunwa imiti ucupfa. Werekana gupime sida hama bihe ndayipimira ngaho uko. Ntubabara? Oya. Nta cuba. Good. Nta cuba nuko. Ryama gato yanganda gupime sida. Ryama. Tuvyumvikana. Oya reka. Nimba ugwaye sida ntuzosubire kurondera abana babandi ucubiheba. Wapi? Kandi nta mukobwa numwe turaryama. Ryama gato yaturaye ko tugwaye sida. Good. Cara kwa. Bapana ni turicara Cara tupime neza rero. Ushaka kuzogwaza abana bacu. Oya. Ryama gato. Oya. Ryama gato. Hapana bapima ngaha. Mera nk'umunama. Unamare kubwoba nta cuba. Yokare kubwoba ufise ubwoba. Baramano. Ndakomeye. Urazi imisi uzwege kugira ufu. Naye kubwiye. Gatwumve neza. Oya reka nayo wayo. Ewe. Wewe ari kwipimisha. Nta nawe ari kwipimisha. Oya muga je nyine ku bintu nyine nkunda gukora ubuzi nkora ntayo no bangwaye ngo sigane. Reka ndaguhinyusha aba majeni yigiye. Yego. Ingwara ugwaye. Wowe nturagwara sida neza. Oya. Ariko ugwaye agasida gatoya. Banza wumvirize. Ugwaye agasida gatoya. Ndatewe ibintu by'ibiro 60. Banza wumvirize no arasida. Ugwaye reka ubwoba. Ugwaye agasida gatoya gashobora gutuma ukunze abandi bakobwa benshi uzocigwara cyane. Bisaba rero ucubahe bugumana n'umukobwa umwe ufise wenyene. Umvise? Ariko aguhevye uzokunda uwundi. Ariko ataraguheba we ntuzomuheba wavyumvise. Ugwaye agasida gatoya rero. Akahe. Kandi ugwaye agasida gatoya wewe ntaco bitwaye. Oya nta sida ngwaye. Yego kwe. Wapi? Ugwaye agasida gatoya ntuzi ko je nokubeshana je n'umuganga wawe. Oya. Ndagiye rero kandi umenye ko ugwaye agasida gatoya. Oya reka nta sida. Umviriza gatoya. Umviriza gato. Banza wumve. Ugwaye agasida gato. Si kanini. Reka ubwoba basi reka subira gupima kandi basi. Subira gupima kandi. Ugwaye agasida gatoya. Ariko urumva. Reka ubwoba. Oya nta sida ngwaye. Uremera kuzoguma urya mukobwa ubwira ntuzugware sida nini? Oya kandi atewe ngwaye. Egura gwaye gatoya. Umva iracari ngaha mu maguru irikira duga. Oya reka. Orebiriseri. Ni kanseri re. Kanseri kari muri sindiko nabikubwira byanga buca bagaca. Umva ugeze ngaha barenze ngaho ubufu. Inzoka rero yo bari inzoka yandi. Wewe rero wewe nta sida ugwaye urakomeye. Ariko ntabyo nzi. Je rero umuganga wo mu kiganiro gusa ntabyo nzi ntuzoje ngango naragupima. Urumva? Gusa rero wewe mu mutwe none ni fresh. Ya njewe ruzo. Twumve mu mutwe kwa. Oya Reka kwanza. Wapi. Mu mutwe ameze neza. Hinja gato ndabihe. Reka basi bihe. Rero mu mutwe ameze fresh. Uruzuye. Rezo. Watuwe. Rezo ziruzuye. No mu mutwe. Oya reka. None tuzi reka. Ni wihere ko kwanza tira. Okay, jenzi akomeye. Oya reka. Oya reka nasiriyo. We ni wapi? Oya reka. None, wewe uzi ko ntiwemeye ko zize. Nizari imiterere za smart. Nizari imiterere nizo ziharabo. Twumve ko zikomeye. Basi turangize ikiganiro. Turangize. Yego. Imeze bien. Wakoze kudutera myinshi. Yego. William. Irindi ry'abavyeyi. Mani rumva William. Ama wowe ijya busane.
Iryosa ni William Pro. Iry'abato ryo gutongoza. Ryo gutongoza. Ryo gutongoza nyene niryo nyene. Mani urumva ry'ababyeyi ni mani urumva William. Ryo gutongoza Willy Pro. Willy Pro. Willy Pro. Yes guys, ndabashimiye cyane, twabanye neza mu kiganiro cyacu, mwabanye neza na docteur wanyu, mubana neza n'umusaza wanyu Willy Pro, izina ryo gutongoza William Pro. Mani rumva. Yes. Papa nawe yitwa Karenzo Jean. Mama mama mugariro kubera nje nahe sino ndi mutoyi. Asha mama inzira imwe saguye gusa. Inzi saguye irindi ntajyo nibuka izina rya nyoko oya. Hama batoya bawe bitwa gute? Umwe yitwa Devote, uyundi yitwa Kwizera. Nibo ufise bonyene? Nibo nzi gusa bo nabo bamanutse ino mugabo basigaye ruguru sinkibibuka. Nubibuka? Oya. Tugushimye cyane. Yes guys, STV fans, ku muntu uri kukirana ari kumwe n'umuniga we ku ruhande, amuhereze 5 canke umwansi mukubite konongo, ariko kandi nanje twabanye neza na Willy Pro, reka namukubite chance kugira ngo ibintu kukubita cyane yongera bukebuke. Yes, merci beaucoup, wamenyereye kubitane cyane. Reka gufyina. Bye bye. STV, every story matters.